Pablo Escobar. Iri zina riramutswe ryumvikaniye isaha ku butaka bwa Colombia cyangwa Amerika, bamwe muri b'imitima yohungabana. Pablo Escobar ni umuntu ki? Ku ruhande rumwe amateka yiwe ni meza, ku rundi ruhande amateka yiwe ni mabi. Yabaye umwicanyi wo ku rwego mpuzamahanga, ndetse abantu mugira neza adasanzwe. Yari afite amafaranga menshi ubwo yasumbye amafaranga leta ya Colombia, ndetse akayasumbya na leta ya Amerika mu myaka yashize. Pablo Escobar ni umuntu ki? Ndatanze mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho umwe mu wese aherereye. Ni kuri Nuja Entertainment, twongera tubaha ikaze na karibu mu kiganiro cacu. Twibutse umuntu wese atarakora subscribe ayikore tujane. Raba hano handitse subscribe munsi ya video uhafyonde. Ushobora gusharinga video ishikino no kubandi. Tugende mu kiganiro cacu. Ni kuri Nuja Entertainment. Ni Pablo Escobar. Yavutse itariki imwe y'ukwa 12 mu 1949 muri Rio Negro muri Colombia. Yatanguye akora ibintu bito bito by'ubusuma n'uburiganya, nko kwiba amamodoka no kwiba amatelefone no kugurisha impapuro z'ibinyoma. Yaje kwinjira mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge mu myaka ya za 70. Yatanguye gucuruza kokayine. Inyuma yaho yashinze ikigo acita Cartel ya Medellin, ishobora kohereza toni nyinshi za kokayine muri Amerika buri kwezi. Yakoresha indege ndetse na submarine n'indege nto zitagira abapilote. Yinjiza hafi miliyari 60 z'amadolari y'abanyamerika buri mwaka. Yari afite amafaranga menshi ku buryo yayabika mu bihome. Mu kugira ngo yabike amafaranga yiwe, yakoresha ivyuma byo kubaka ndetse agasa nk'uwuyubakiyeko. Rimwe na rimwe yarabura aho yayabitse. Ku rundi ruhande amafaranga akibwa n'imbeba. Yishe abapolisi ndetse n'abategetsi, abanyamakuru n'abacamanza batandukanye. Yari afite amafaranga menshi, yari afite n'urupfu ku ruhande. Inyuma yo kwica yari n'umugira neza. Nubwo yari umwicanyi, yarubaka amazu, amashuri n'amavuriro ndetse n'amasengero ku ruhande, agafasha n'abaturage bato bato batishoboye. Urupfu rwiwe yaje kwitwa itariki 2 z'ukwa 12 mu 1993 i Medellin, inyuma y'igikorwa cihariye cya leta ya Colombia ndetse na Amerika. Pablo Escobar ni umwe mu bantu bagize amateka mabakomeye mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge ku isi. Yari afite umugore umwe ariwe Victoria Agena. Bamaranye imyaka 15. Inyuma y'urupfu rwa Pablo Escobar, umugore wiwe yaje guhungira muri Argentine hamwe n'abana biwe. Yarahinduye izina, yaje kwitwa Isabela Santos. Yigeze gufatwa n'ubutungane muri Argentine ku byaha bijanye n'amafaranga y'ubuyobe, ariko yaje kurekurwa mu nyuma. Umuhungu wiwe yitwa Juan Pablo Escobar, ariko ubu nawe nyene yitwa Sebastián. Yabaye umwubatsi w'amazu n'umwanditsi w'ibitabo bitandukanye. Yanditse igitabo acita Pablo Escobar My Father, havuga ukuri kose ku byaranze ubuzima bwa se ariwe Pablo Escobar. Yasabye imbabazi ku byaha byose se yakoze, kandi avuga ko adashigikiye ubukozi bw'ikibi bwabaye mu myaka ya se wiwe ubwo yacuruza ibiyobyabwenge. Akunda kuvuga mu biganiro mpuzamakungu ku mahoro no kwigisha abakiri bato. Yari afite n'umwana w'umukobwa yitwa Manuel Escobar. Amaze imyaka myinshi yinyegeje, ntakunda kwiyerekana ku bantu. Nta mashusho menshi amwerekana kandi nta makuru menshi amwerekeye azwi neza 100%. Ikigo cyubatswe na Pablo Escobar, Cartel ya Medellin. Inyuma y'urupfu rwa Pablo Escobar, Cartel ya Medellin yamaze amezi make ikora, ariko inyuma yaje kugarwa burundu. Hariho izindi Cartel zisanzwe zidandaza kokayine, ariko Colombia yagumye mu bibazo by'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Ariko guverinema yaje gufata ingingo zikomeye. Pablo Escobar yafashwe mu buryo bukomeye n'ifatanya z'inzego z'umutekano za Colombia, USA n'izindi. Itsinda ryihariye rya Search Block
Colombia yashizeho itsinda ryihariye ryari rigizwe n'abapolisi n'abasirikare b'inzobere ryitwa Search Block rifatanya n'abagwanyi b'abanyamerika. Itsinda ryari rifite inshingano zo gufata Pablo Escobar, gukurikirana no kumenya ahihishije ibiyobyabwenge, kumenya aho yaba hifashishijwe ubuhanga bwa tekinoloji. Yari afite ubutabera bw'ibikorwa bye muri Colombia no mu bindi bihugu, ariko agerageza kuhahisha. Nyuma y'igihe kinini bamukurikirana, itariki 2 z'ukwa 12 mu 1993, Search Block hamwe n'abagwanyi b'abapolisi bashoboye kumubona i Medellin mu rugo rwiwe yibereye mu mujyi. Habaye imigwano y'amasasu hagati ya Pablo Escobar ndetse n'abapolisi. Escobar yarashwe mu mutwe arapfa ako kanya, ariko biravugwa yuko atari bo bamurashe. Baravuga yuko ubwiwe ari we yirashe kugira ngo batamufata. Yari amaze imyaka myinshi ahigwa ubuzima bwiwe kubera ibikorwa byiwe byo kudandaza ibiyobyabwenge. Ubwo yari yaratesheje umutwe leta ya Colombia ndetse na Amerika. Pablo Escobar yavuze iri jambo nubwo yarigisha abantu benshi, ariko yarabihakana. Yaravuga ati jewe sinica abantu, ahubwo ngerageza kurwana n'ibibazo byose byohagarika business yanje. Mu majambo make nuguha umutekano business yanje yo kudandaza ibiyobyabwenge. Pablo Escobar ubwe yigeze kwisabira leta ya Colombia yuko yomureka agadandaza ibiyobyabwenge, ariko akabaha amafaranga yose bifuza ndetse akabarihira n'amadeni bari bafitiye ibindi bihugu. Pablo Escobar yari afite amahera menshi y'umurengera. Pablo Escobar yigeze guturira amafaranga angana n'amadolari 100,000 kugira ngo acanire umuhungu wiwe yari yishwe n'imbeho mu gihe bari mu buhungiro. Hari mu 1992, igihe Pablo Escobar yari ahunze n'umuryango wiwe hari mu bwihisho. Igihe c'imvura n'ubukonje bwinshi, umuhungu wiwe yarakanye cyane. Nta bundi buryo yari afise bw'uko yocana umuriro umuhungu wiwe agasusuruka. Yahise afata amafaranga yangana n'imiliyoni 2 z'amadolari arayaturira. Ibi byerekana ukuntu Escobar yatahura agaciro k'umuryango wiwe kurusha amafaranga. Gute yahiguye imyaka yose adafatwa? Gute abantu badandaza ibiyobyabwenge bashobora guhangana na leta, ariko leta igasa n'inaniwe? Ngiyi impamvu bafise amafaranga menshi, bagura abantu bamwe bo mu nzego z'umutekano kugira ngo babakingire. Bafise ubushobozi bwo guhunga, kugura pasiporo z'ibihugu bitandukanye, guhisha isura bakoresheje zimwe mu bikoresho za plastike canke maske. Bakoresha uburyo bw'ubuhanga bifashishije ikoranabuhanga cyo guhindura ikibanza baherereyemo, VPN. Baragira abarinzi b'abasirikare bitoje neza, rimwe na rimwe bafite ibikoresho birenze iby'inzego z'umutekano zisanzwe zifite. Barimo imiryango mpuzamahanga, bafise imiyoborere mpuzamahanga, International Criminal Networks, ibakingira kuva ku ruganda rukora ibiyobyabwenge kugeza ku babicuruza. Bafite abavoka n'abanyamutekano babafasha kwirinda gufatwa. Ibihugu bimwe ntibibitayeho. Hari ibihugu bitakurikirana hafi ibyo byaha, abandi bafata abo bantu nk'abatanga akazi n'inyungu. Kenshi bakunda gukoresha amazina atamenyerewe, ku munsi bihindura amazina, ndetse baba bafite amafaranga nk'uko nabibabwiye menshi cyane, ubwo bashobora kuba bafite indege zabo bwite, ariko amafaranga kenshi yabo ntagaragara kuko ntabazwi muri leta. Pablo Escobar yaje gukorana ibiganiro na leta yemera gufungwa, ariko avuga ati nije nziyubakira agasho nzofungirwamo. Yari yagiraniye amasezerano na leta ya Colombia mu 1991. Yemeye kwiyambura intambara no guhagarika ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, naharamuka afungiwe aho ashaka. Nuko leta yaje kumwemerera yuko yiyubakira iryo bohero ryiwe. Yaje kuryubaka i Medellin, ariko mu iryo bohero ryari bohero nk'inyubako y'igitangaza. Ryari rifise piscine, salle de jeu na restaurant, televiziyo nini, telefone zirenga 200, ibirindiro byo kwakira abashitsi. Yafunzwe umwaka umwe wonyene. Yaje kumva amakuru yuko bigiye guhindura isura, bashobora kumuhindura umwanya n'umwanya bakamutwara mu kindi kibanza.
Pablo Escobar yaje gutoroka ibohero, yagiye kurushirizaho kudandaza ibiyovyabwenge. Leta yacishiramwo inguvu zo kumushakisha iyo yaba ari hose. Mu nyuma baraza kumufata baramwica. Twashimiye umuntu wese yadukurikiranye kugera ku musozo. Wibuke gukora subscribe wongere usharing video. Tukaba tubabwira tuti turabakunda. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira.